Aha ni neza na neza mu Kigobe kuri station City Oil mu gisagara ca Bujumbura, aho abafise imiduga bari batondeye igitoro. Umunyagihugu twavuganye atondeye igitoro avuga ko ubukene bw'igitoro bwabaye akananira bahinga, akamenyesha yuko kuva kuri uyu wa mbere biriwe batondeye igitoro ariko batahazira yoye. Kuri Magendu naho iritiro rimwe rikaba rigugwa amafaranga arenga ibihumbi 10. Ibibazo twari tubisanzwemo by'ibitoro ariko vyasubiye kuba ndanse, nk'ejo ku munsi wa mbere biriwe tudakoze, twiriwe tuyicaye ku masitasiyo, ariko icyari giteye agahinda no kuri mwibaze namwe mu Buyenzi kugindwi aha hose mu Bwiza mu Mihana igiritiro yakigurishwa ibihumbi 15. Bageze hajya hejuru y'inosi y'igikinju, akamaramaza ko ejo nta sitasiyo nimwe yigeze itanga igitoro. Uyu munyagihugu amenyesha kandi ko no ku masitasiyo igitoro kibonetse ko cyari ko gitangwa ku kimenyane. Ubu aho bitwa ngo cyari cyabonetse aha kuri City Oil mu Kigobe ni petrole vyegeranye, uza wumva ngo haje imodoka nta 30 ngo n'umupatro ngo azirungitse, ugasanga izo zisanzeho ziko ziranywa zaheza kunywa bagaca bavuga yuko igitoro giheze. Urumva hambavu yo kuyikina ryaco bagira abo bashaka. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura muri rusangi babandanya basaba leta gutorera umuti ico kibazo c'igitoro kiguma cisubiriza.